amahoro nasasagare, amahoro natsibatare, mu mahoro dushika ku ndoto, mu mahoro dutera imbere. Imbere yo gushika kuri iki gikorwa uyu munsi, umugwi wari umaze gutunganya ibiganiro ku rwego rw'intara zose, kandi muri ivyo biganiro hari hatumiwemwo abaserukira imigwi itandukanye, harimwo n'ababaserukiye mwebwe muri ku rwego rw'igihugu, bakabaserukira ku rwego rw'intara zitandukanye. Uyu munsi rero hari haramukiwe imigwi imwe imwe ukwayo. Mwebwe rero turi kumwe ngaha, tubasaba ko mu majambo muza gufata mwoshikiriza ivyiyumviro mu mwidegemvyo, atagutinya, atakurya umunwa, ariko vyongeye bigashikirizwa mu rupfasoni. Kandi rero tubemereye yuko nk'uko vyabaye no mu ntara, mwebwe muri mboneza ku rwego rw'igihugu, ivyo vyumviro mubishikirize mwumva yuko atari mfagusa, yuko ivyumviro vyose hari icegeranyo twama tugira kandi tuzogira twama tubishikiriza abaduhaye iki gikorwa. Ihangiro ry'uno munsi niri uhamagariwe gutanga umuti wohurirwa ko n'abarundi bose kugira ngo habe amahoro na demokrasi birama mu Burundi. Sinorandira kuko ahanini igikorwa nigwanya ivyumviro nimwebwe mu bidushikiriza. Nkaba ndabashimiye, murakoze. Nitwa Godelive Manirakiza, ni mwishira hamwe ry'abakenyezi bahungutse. Niyumviriye yuko abarundi botahura neza yuko umuntu wese, umugore, umugabo, ugwaruka bafise uruhara runini mu buzima bw'igihugu, haba imbere y'amatora, haba mu matora, haba n'inyuma y'amatora. Kuri ivyo bidusaba guhindura ingendo nderano n'akameremere k'abarundi, dutahure ikibanza c'amatora mu gutsimbataza demokarasi n'iterambere. Abarundi tworerana hagati yacu mu kwemera ibivuye mu matora, tugaha ikibanza gikwiye ugwaruka n'abakenyezi mu ntwaro, tugashira imbere ibiganiro mu bibakiye abarundi atagukumirana. Hanyuma mu ndaharara inzara hakavyuka inzigo, demokarasi nayo ntishobora gutsimbatara abarundi dukenye. Nihabeho rero imigambi itomoye yo guteza imbere abarundi, hanyuma n'ibisata bitandukanye. Dukomeze imigenderanire myiza no mu kubahiriza amategeko y'igihugu. Nitwa Habimana Leonard, aba nserukira ishirahamwe mpuzabatwaye Niproba imbere y'amategeko. Kwihangiro rero mwaduhaye kuri uno munsi ryo kugira ngo turabe ko mu gihugu cacu hoboneka amahoro na demokrasi birama, nashimye gushikiriza ibi bikurikira nk'umuti. Turavye ibimaze iminsi biba, duhereye ku magenekerezo mwatubwiye, aho amatora yamye arangwa n'ibihe bidasanzwe, twashaka ubwa mbere gushikiriza ko mu bintu tubona ko vyozana umuturama, ica mbere hoba ihinyanyugwa ry'ibwirizwa shingiro. Iryo hinyanyugwa rero tubisaba kubera imvo zitari nke. Ubwa mbere hoho ko bari kugira ngo habe gutomora neza ibijanye n'ibiringo vy'umukuru w'igihugu, tubona umengo ahanini biratera impari
bigatomogwa neza, na cyane cyane ko ubu amatora yarangiye kugira ngo twitegurire amatora azokurikira. Ubugira kandi koba ari ukugira ngo nyine muri iryo bwirizwa shingiro hatomogwe ingene abatwa nabo nyene ku nzego nkuru z'igihugu harimwo n'ivyegera by'umukuru w'igihugu botomora ingene abatwa nabo nyene binjira, kuko turabona yuko usanga ari abahutu n'abatutsi gusa. Muri iryo bwirizwa shingiro nyene twosaba ko haca hatomogwamwo n'ingene abatwa baserukirwa ku bice vy'ijana, kuko turabona ko batisanzura neza, na cyane cyane mu bijanye no kuja mu migambwe, kubera baca babona ko umengo ni imperekeza, na cyane cyane ko atavy'ijana biboneka bigenewe abatwa, uretse ibibanza 3 mu nama nshingamateka na 3 mu nama nkenguzamateka. Byobugurura rero umuryango wo guhiganirwa ibibanza cyo kimwe n'abandi biciye mu migambwe, ari naho hoca hava umuti wo kuri abo batwa, aho bashobora no guserukirwa no mu bindi bibanza. Turazi ko kuva igihugu kibayeho atamushikiranganje w'umutwa arabaho, atamudeje w'umutwa arabaho, atawuserukira abatwa mu yandi makungu arabaho, atawutwara direction mu mushikiranganje arabaho gushika no munsi. Ibyo rero byose mu gihe iryo tegeko ryotomora ibice by'abatwa nabo nyene bo kwisanzura bakiyumvamwo muri uko kubaka igihugu, nabo nyene bakagira ico baterereye nk'umuganda w'abatwa. Nikijanye n'igabanganwa ry'ubutegetsi, nibyo baravuga yuko ibi biganiro atari ivy'amagaburanyama, ariko umuti tubona wotangwa twebwe nk'abatwa turabona ko ico kugabangana ubutegetsi biciye ku moko kitaragera aho kivaho, cogumaho kuko impinga iracari ndende, ariko twipfuza yuko uko tuzobandanya dutera imbere tuzogera aho tubirengana, ariko muri kino gihe ntiharagera aho bivaho. Kubijanye naho muvuga muti twotanga umuti uhurirwa ko n'abarundi bose, twogihinyanyura tuvuga tuti s'abarundi bose, ahubwo byoba ivyiyumviro vyumvikana vyubaka igihugu, bitegurira kazoza k'igihugu keza, kuko bibaye ivyiyumviro bihurirwa ko na bose, ari n'igihe wosanga ivyiyumviro abatwa batanze bitumviwe, mbere bitanashizwe mu ngingo zapfunditswe. Byo barera ivyiyumviro bitomoye, tubona yuko abarundi bose biyumva mu vyavuye muri ivyo biganiro. Gutora umuti twosaba yuko mu gihe hategekanijwe ibiganiro nk'ibi, haba hagati mu gihugu canke hanze y'igihugu, ijwi ry'abatwa ryo kwama ryumvikanye, abatwa bakama barimwo kugira ngo nabo nyene bashikirize ivyo kubaka igihugu, na cane cane ko no mu vyagiye birashikira Uburundi guhera muri iyo 61 gushika uno munsi, ikintu cyose kitabaye ciza ku gihugu gitigeze cigize inyuma abatwa. Murakoze. Twa David Ninganza, nkaba naje nserukira ishyirahamwe ryitwa Sojipaye Burundi, ishyirahamwe ryitaho ineza y'abana. Ku kibazo twabajijwe, cyane cyane nk'uko mpereje kuvuga ko ndi umwe mu baserukira ishyirahamwe ry'abana, ahanini biraza kugaruka kuri la jeunesse, ariko nagomba mpere ku kintu gishobora kuduhuza twebwe muri société civile n'abandi balideri b'igihugu. Hariho leader politique, abalideri economique, n'abalideri
communautaire. Ijambo wavuze intangamarara yatwise abadakiranira ivyicaro vya politike. Honorable mwavuze yuko turabadaharanira inyungu za politike. Ariko rero ako karatumye ingingo nyinshi zifatwa tutarimwo. Karatumye ibibazo vyinshi bivyo mu gihugu byabaye yarusha tutajamwo kubera iryo zina badaharanira inyungu za politike. Twebwe rero inyungu za politike na mahoro, inyungu za politike ni terambere. Ivyo biraturaba, ikitaturaba nugukiranira ivyicaro vya politike. Ngaca ngira ko nsaba ko mu gutora umuti turashima ibi biganiro. Uko twatumiwe mu gihugu hagati turiko turiga ibi bibazo. Ko habaye ingorane twese bituraba. Niyo habaye umuti tutorera hamwe. Twagomba gusaba ko abo muri societe civile mu gihe hokenerwa ku biganiro biba no hanze y'igihugu ko abaserukira societe civile batazokwibagirwa bazobe barimwo. Ntibibe nka vya bintu mwaba muvuga muti niyarusha abadamu niyo bari bagiye ku giti c'abakenyezi, ntibari bagiye ku giti c'abaserukira societe civile. Ikigira kabiri, nk'abajejwe ishirahamwe ry'abana turibaza ko hoba kugira dukinge amatati, kugira dukinge ibibazo bihaba, hoba une politique nationale de l'encadrement de la jeunesse iraba na protection de cette jeunesse face aux élections. Ico kubera iki uwatubwiye intangamarara muri kahise hagiye haraba ubwicanyi, hagiye haraba ukwanka amatora. Ivyo rero l'expérience nous montre que abakiri bato ugwaruka ari bo baca bashira imbere. Ntanza kararo 1993 nari umukozi wa leta nuko amatora mu kuyanka abambere bayanse batamatora netuyemeye nuko bakoresheje ugwaruka. Nugwaruka ruke gwagiye gutora mu bashinga amateka kuko bari bamaze gutabura tujya dukarata batorerako. Bisigura ko ugwaruka rukoreshwa cyane. Ni naco gituma dusaba ko ba ini politique nationale claire yerekana ingene ugwaruka rukingirwa imbere y'amatora, igihe c'amatora n'inyuma y'amatora. Kuri ico nashize ko B, le texte d'application de cette politique protéger la jeunesse avant, pendant et après les élections. Mbega ukoresheje abana azofatwa gute? Ivyo rero duhora tubibona kenshi na kenshi avant. Ndabaha akarorero noca nibaza mu bushikiranganje bw'indero. Mu bushikiranganje bw'indero n'abantu bari bagira ibibazo kuko nubwo nakozemwo mu 1993 vyaratugora ingene tujera les élèves kandi hariho les politiciens baba récupérer kandi natwebwe tugaruka kuba abacteurs politiques. Mbega la jeunesse aujourd'hui il est entre les éducateurs, les acteurs politiques et même bonyene. Mbega c'est une jeunesse protégée et pendant les élections cette jeunesse comment? Donc c'est cette politique nationale qui va nous montrer combien l'élève est protégé contre son enseignant qui peut l'encadrer, qui peut l'exposer. C'est cette politique qui va nous montrer comment la jeunesse est protégée contre le politicien qui va l'exposer. Kuko ugwaruka batarimwo nta politicien bazogwana nta nguvu bafise. La jeunesse c'est la force la plus dynamique du monde. Ikindi gikurikira ni cerekeye ubushikiranganje bw'indero n'ubushikiranganje bw'ugwaruka inkino n'ubumenyi. Umuntu yo kwibaza est-ce que dufise ibibazo aujourd'hui vy'ugwaruka? Ugwaruka rukoreshwa mu mabi, ugwaruka rukoreshwa uko bitategerezwa, ugwaruka rukoreshwa uko abavyeyi batashaka. Mbega ubushikiranganje bw'ugwaruka ntihari hageze ko bwohindura mission muri cahier de charge bukaba bufise ko bwitaho l'encadrement de la jeunesse, kuko ivyo bihari bica biva muri mobilisation d'info mu itegeko rizoshinga amahera igihugu gikoresha bikamenyekana ko ubwo bushikiranganje bujejwe ivyo. Birababaje ko
ubwo bushikiranganje usanga aribwo bushikiranganje usa amahera make kandi bufise la majorité de la population, une grande population. Hanyuma mucerekeye ico ndakivuga nabonye mwavuze mu mutabakiri bato mu 88 ubwo bushikiranganje bwa bufise imodoka zitatu harimo niyo mushikiranganje. Ubushikiranganje bw'indero. Ubushikiranganje bw'indero ndabugarukako jewe narabaye muri ubwo bushikiranganje narigishije imyaka 21. Nuko dutegerezwa kubona muri ayo mategeko mbega ubushikiranganje bw'indero bufise ubwo gwaruka bufise ingorane comment la gestion. Hanyuma ikindi naco ugwaruka uyu munsi rushobora kubanjana n'abaja kubera iki? Kubera ubukene, kubera batagira ico bakora. Ntitushobora kuvuga ngo ntibarukoreshe naho twobivuga twonanirwa kuko baba bari muri mpemuke ndamuke. Ikindi naco ni gihe c'amatora mbega uyu munsi kuru constitutionnelle yonyene irakwiye. L'expérience nous a montré ko abanyepolitike iyo vyagoranye gato batizera urwo rwego kuko kumbure amajwi atagenze ko bashaka. Nasaba na proposa ko hoba iyindi chambre, sinzi ko ba chambre d'appel iba muri Cour suprême akaba ariyo ishobora kwakira ibibazo vy'uwo atatunganirijwe neza kuko murabona l'experience yo muri CNTB tumaze kubona yuko ingingo nyinshi zizana imvururu za CNTB baciye bavuga bati hari umugwi wigenga reka dushireho sentare ijejwe imanza z'abatatunganijwe neza na CNTB. Mu matora ko bigora abapolisi badafise ubumenyeshi bukwiye nuko hoba brigade spéciale ijejwe ikibazo c'amatora. Iyo brigade irimo abapolisi bari formé bafise une formation spécialisée en rapport n'amatora atari cyo kimwe n'umupolisi uwari we wese avyakira uko atavyumva. Murakoze kuma kano kanya. Nitwa Niyongabo Emmanuel serukira imbere y'amategeko ishihamwe yitwa FADIM kuvuga Famille Associée pour le Développement Intégral des Ménages. Ukibazo mwatubajije mwadusabye ko twovuga umuti wohorirwa ko n'abarundi bose kugira ngo habe amahoro na demokarasi birama mu Burundi. Ubwa mbere nuko kugira ngo mwiyumvire kuduhamagara uno munsi ari uko hari ingorane. Izo ngorane kandi ahanini zihagaze ku matora. Rero ngaha mu gihugu cacu uravye ibwirizwa nshingiro niryo ryategerezwa kuja hejuru y'andi mategeko yose nk'uko biri ku isi yose. Mugabo hariho akoro darusha bamwe bibaza ko ariyo ari hejuru mu mategeko agenga Burundi. Umuti nasanze rero wo dufasha nuko abarundi bagiye hamwe kugira ngo iryo akoro darusha ibeho nibasubire bicarane bayage badahendana bavugana ukuri hanyuma bakuremo amareserve bahejeje kuyaga basaba abahinga batunganye ibwirizwa nshingiro rishasha kandi bemeranye nk'uko biba mu bindi bihugu byose ko ari ryo rizoja hejuru y'amategeko yose ari ryo ayandi mateka n'amategeko yose azoza komokako kuko nibaza atari mu Burundi nta handi hari amategeko abiri asekana. Umwe ngo je nemeye bijya ngo biri muri accord d'Arusha ubundi nanjye ngo nemeye bijya biri mu byose shingiro n'ibikunda. Ivyo bituma akajagari kaba kenshi nuko hoba séparation des pouvoirs mu kinyamazuru nukuvuga intwaro bwa ubutungane bwaba executif n'intwaro y'abashinga amateka bamwe bose bakigenga uko vyanditswe mu ibwirizwa nshingiro kandi ibwirizwa nshingiro bakabishiramwo neza ko atana bamwe baja hejuru y'amategeko. Je narabaye umushingwa manza hari abantu bariko baraburana
n'umucamanza yabibonye umunyagihugu agatsindwa afise ukuri kubera iki igiturire marorezuma hari inzego zaterezwa kubihana mugabo ntibikurikirana kubahiriza rero amategeko navyo nyene biri byose imbataza amahoro na demokrasi kuko igihugu kimaze kwiganzamo igiturire ko kibamwe ingorane n'imisanzwe kuko haca haba uyafise gusa icya gatatu mu kurangiza nuko hoba kugwiza ubuzi kugira ngo abanyagihugu baronke ico bakora hariho amashirahamwe menshi anigirwa mu menshi akanigwa kandi n'amategeko ugasanga arahagaritse ibikorwa baratashe abandi nabo barirukanye abakozi kandi bivuye ku mategeko hariho ibintu bita exoneration engeze imisi mbona bintangaza nk'ishirahamwe rifise ibintu rikora biri exonere mu gihugu ugasanga ivyo bakora bisumbye igiciro ibikorerwa i Buraya kandi bari exonere inyungu ni nyabaki inyungu ni iyi mu gihugu yibaza kwivyo biva ku gito mu gihugu ubuzi butagwiriye ngo abanyagihugu baronke ico bakora bimwe wa mutama yavuga ngaha byo kugabura ubutegetsi bati kwijana natwe rwa batwari mutabere kwijana yo tworonka bakore bati natwe nabwe raba muduze gatonya biva ngaho none ko batari occupé ubuzi kwa busigaye muri politique gusa hose uca twirukira muri politique mugabo tuzokwirwa twese muri politique nisho gituma abanyapolitike nimba bashaka gutunganya neza ivy'igihugu bari bakwiye kugwiza ubuzi kugira ngo abanyagihugu baronke ico bakora murakoze amatora yo mu 2015 amatora twihaye akanya kuko raba neza imbere yayo turi hakanya kanini kuraba uko yagenze n'ubu kandi tukaba turi mu mwanya wo kuraba inyuma yayo ibiriko biraba inyishu ya mbere abarundi bigishwe bahimirizwe banyugwe kandi babibemo ko atabwoko buri hejuru y'ubundi mu bikorwa vya misi yose no mu kubaho kwa misi yose cyane cyane mu bihe by'amatora aho amajwi angana hose ku muntu ari bwambarangwe ku muntu ari mu Nyakabiga ku muntu ari Cendajuru ayo majwi hose abafise agaciro kamwe ubwa kabiri abarundi bakoregwe imigambi irashe itumbera uduciro dutuma bahumuka gusumba babone ibikwiye kwitabwaho gusumba ibindi bisubirira ivyo basizwemo nakahise kabi karanzwe cyane cyane no gucanishwamo bifatiye ku moko aho novuga cyane cyane ubuhinga bw'ivyuma bigezweho bita amaordinateur n'ubundi buhinga bijanye ari navyo biriko biratuma ibindi bihugu na bene vyo bitera imbere gusumba ubwa gatatu haboneke imigambi irashe igwanya ibibazo byo kubura akazi kimwe twita chômage hamwe n'ubukene bugarije Burundi kubera ubwo bukene nyene no kubura akazi abarundi benshi bagwanira kurondera kubaho biciye mu nzira za politike ari naho umusaruro w'amatora uba ushakwa na bose kandi batokwirwa bose hagaca rero haba canke hakahakwa kuba ingorane aho usanga bamwe bashaka kugarura ibibazo by'amoko mu kurondera gushika kuri bicanke ibindi kugira bumvigwe n'ingoga ubwa kane amategeko agenga igihugu na cyane cyane mu bihe by'amatora turasaba ko yohinyanyurwa neza kugira yumvikane neza kandi kuri bose ubwa gatanu mu gushigwaho kw'amashirahamwe avuga ko adaharanira ivyicaro vya politiki mu Burundi no mu gukora kwayo kwa misi yose hisungwe ubungane canke uguserukirwa kwa moko nk'uko byashizweho n'amasezerano y'Arusha kugeza ubu
bikurikizwa mu bindi bisata by'ubuzima bw'igihugu. Nitwa Manirambona Jean Bosco, naserukiye ishirahamwe Marche en citoyenneté responsable. Mu kibazo mwatubajije nashimye gutanga intererano izi na cyane cyane izintu zihanze ugwaruka. Ubwa mbere na mbere mbona yuko ubwigenge ku migambwe yose mu gihugu goba bumwe, imigambwe yose ikagira uburenganzira bumwe, kuko ni naho kenshi hama havuka imvururu. Ikigira kabiri, abantu bose cyangwa abantu twese bene gihugu b'u Burundi dukwiye kugira uburenganzira bungana. Nimba jewe mva Nyankende nkaba mfite uburenganzira cyo kimwe n'umuntu asanzwe avuka mu Kigobe, mu Carama, mu Kinanira n'ahandi, tukagira twese uburenganzira bumwe. Mu gihe tugiye mu butungane tugafatwa cyo kimwe twese, mu gutora abashinga amateka canke abaserukira amakomine canke intara, twosaba yuko ibintu by'amaliste bloqué byovaho, tugatora umuntu tuba tuzi izina ryiwe rikaba rigaragara, umuntu akagenda gutora avuga ati uyu turamuzi yakoreye ineza igihugu canke nta neza yakoreye igihugu, aho twokwama turiko dutora izina tutazi, tukumva uwo muntu ariko aratwara yatowe muri ya maliste bloqué. Ugwaruka dukwiye kugira ibibanza canke kuronka inzego muri administration zibereye, na cyane cyane mbere ibyo bibanza nkuko bagize ku badame 30%, natwe tukaba dufise test écrit muri code plutôt muri constitution yerekana ibibanza ugwaruka rufise mu nzego z'igihugu. Twebwe turi abantu dukunda gukoreshwa nkuko abandi babivuze, kuko dufite inzara, ariko ncamboneraho ntanga nkubitira akagohe ugwaruka nkanje, umuntu yo guha miliyoni 5 canke zirenga agaca kubuza amahoro, ayo mahera ntaho woyarira, wopfa umubaho ukenye mugabo uri mu mahoro. Ubwoko bwose, yaba abahutu baba abatutsi baba batwa, bogira ubwigenge bumwe, kuko ntaho tuzigera tubona igihugu cy'u Burundi citwa Burundi kirimo ubwoko bw'abahutu gusa, abatutsi canke abatwa batarimo, kibamwe abatutsi gusa, abahutu canke abatwa batarimo, canke kibamwe abatwa gusa, abahutu canke abatutsi nabo batarimo. Nkuko twavutse, reka mvuge kuri twebwe ugwaruka, dusanga ubwo bwoko bwose butatu buhari, reka dusabe ko ubwoko bwose bwogumana ubwigenge, bose bungana. Leta yogira uruhara rugaragara mu gihe mu gufata ingingo, mu gihe imigambwe yoba iriko yisambura, ikagerageza kubaka iyo migambwe, aho ko yoyireka ikaguma yicamo imigwi, kuko naho hava kakajagari, ugasanga demokrasi n'amahoro mu gihugu ntibibonetse, ugasanga ryaterambere abarundi twashaka gushikako nivyo twaba tumaze kubaka bitanguye gusamburwa na twebwe nyene twavyubakiye. Norangiza shimira ego leta, na cyane cyane ibicishije muri uwo mugwi usanzwe utunganya ibi biganiro, kubona ibi biganiro bimaze gushika kuri no ntambwe bigezeko, kandi ntibyoherera ngaha mu gihugu gusa, reka murondere nabo bantu bari hanze y'igihugu nabo mubashikire, kuko kugira bagaruke twubake igihugu cacu. Murakoze. Yewe nitwa Ngabonziza Pierre, nkaba ndi commissaire aux relations publiques muri Ramukenzi.
rezo amatora mu mahoro. Umuti wohurizwa ko n'abarundi bose kugira ngo habe amahoro na demokrasi birama mu Burundi n'uyukurikira. Ubwa mbere ko umurundi wese, umututsi, umuhutu n'umutwa yiyumvamwo ko Uburundi ari igihugu c'amavukiro kandi ciwe. Ubwa kabiri ko uwo ari we wese ategerezwa kubaha mugenzi we akongera akubahiriza n'ivyiyumviro vyiwe. Ubwa gatatu kumenya ko ikiremwa muntu ariko atihabwa. Ubwa kane kwirinda kugira inda ndende, kwigungira ko maze gusabikanya akabisi n'agahiye bikatubera akarorero. Ubwa gatanu imigambwe niyubahane hagati yayo. Ubwa gatandatu imigambwe ikurikize amategeko ngenderwako yayo kandi ayigenga. Ubwindwi imigambwe yiyandikishije mu matora ireke kwiyonjorora maze higanwe ku rugero rumwe n'iyindi. Ubw'umunani hako yiyonjorora kandi yaramaze kwiyandikisha yopfuma yirinda kwiyandikisha hakiri kare kuko bituma igira ishavu ryinshi ari nabyo bica bitera uruhagarara mu bose rimwe. Ubw'icenda abarundi twese tumenye kandi tumenyere kubahiriza ibyavuye mu matora mu ntumbero yo kwirinda uruhagarara mu gihugu c'amavukiro. Ubw'icumi abagize societe civile bo kwirinda gukora nk'abanyamigambwe kuko nabyo nyene bitakaga mu gihugu. Ubwa 11 bo kwirinda kandi bakareka kugumura abanyagihugu kuko abana babo baca bahasiga ubuzima. Ubw'12 abatowe botwarira bose kandi ntibibagire gusabikanya n'abandi banyamigambwe. Ubwa nyuma ari bwa 13 guhinyanyura amategeko agenga igihugu mu ntumbero yuko ibwirizwa shingiro ari ryo rija hejuru y'ayandi yose. Murakoze. Nitugire amahoro arama mu Burundi twese. Je nitwa Bakaribona Isaac, abandi umunyamabanga ajejwe guteza imbere imico n'inkino mishira mu gishinze gusimbataza amahoro arama mu Burundi akopa Burundi. Twihweje ikibazo mwabajije ngaha tukaraba yuko tukaraba ivyo mwatubwiye ku ndyane zagiye ziraba mu Burundi, dusanga yuko ikibazo kinini gitera izo ndyane ari kutubahiriza amategeko. Kuri ivyo mu miti dutanga dusaba yuko umurundi wese yotegerezwa kubaha no kubahiriza amategeko agenga igihugu cyacu cy'u Burundi. Turavye mu ndyane zagiye zirakurikirana mu Burundi dusanga harabayemwo amakudeta menshi cyane, ubwicanyi bwakurikira amatora, ivyo vyose bikaba vyavuye ku kutubahiriza inzego zaba zatowe n'abanyagihugu. Kuri ivyo dusaba yuko abarundi bose bo kubahiriza inzego zatowe n'abene gihugu, gutyo bakamenya yuko atayini nzira nimwe yo gushika ku butegetsi atari guca mu matora, ariho honyene, kubera ariho honyene abene gihugu bitorera uwo bashaka kugira barongore. Hanyuma muri ayo matora uwatsinzwe akareka gukoresha igikenye akemera aho abanyagihugu bashize, akareka ivyo vy'amakudeta, akareka ivy'imigumuko n'ayandi majambo arondera ukuntu ashika ku butegetsi kugira ngo avuguruze ivy'abanyagihugu bashinze, ari byo bica bitera ingwano, umudurumbanyo n'ibindi vyinshi. Ivyo byo kuvuguruza iby'abanyagihugu bashikirije mu matora vyerekana agatima ka bamwe bamwe ko kutubahiriza abene wabo, kutubahiriza abarundi. Dusaba rero ko mu muti wobaho ruko buri muntu wese yotegerezwa kubahiriza abagenzi babo, kubahiriza iciyumviro cabo, akarika kuvuga yuko icyo adashaka kitaba. Uwiyumvira igihushane n'ico yiyumvira atakibanza afise.
dusubiye inyuma gatoya tukaraba mu bihe bihitiye tuvuyemo harabaye ibintu by'imigumuko aho harabari bayishigikiye n'abatayemera ugasanga uri mu migumuko avuga ati wowe utaja mu migumuko kirazira kuja ku kazi kirazira kuja ku ishuri ugumiza abana banyu muhira ugasanga utayishigikiye avuye muhira ngo agiye ku kazi bamusize umunyota baramukubise bamwe babaturira ivyabo bamenyeye n'amazu n'ibindi bibi byinshi twabonye rero nuko ubwigenge bwa muntu butegerezwa kubahirizwa uwundi muti ushoboka nuko uburenganzira bwo kumuntu ashikiriza icagona butegerezwa kubahirizwa ariko tukamenya neza yuko gushikiriza ico umuntu agona bitandukanye no gushikuza bitandukanye n'ububeshi irementanya n'urwenge umuntu mu gushikiriza icagona ategerezwa kwisunga amategeko agenga igihugu akisunga ubuntu n'imico myiza yamye igenga abarundi ikindi cyane ari intandaro yo guhunganya umutekano mu Burundi n'amahoro harimwo umugera w'igiturire harimo amacakubiri harimo n'akampinga yanje ivyo vyose nuko abarundi twovavanura navyo ikindi cyama cahunganyanije amahoro n'umutekano n'ubukene murazi yuko abasokuru bayamaze bati munda harara inzara hakavyuka inzigo abantu benshi barakora ivyaha barahungabanya umutekano kubera ubukene abantu benshi barahamira kuja muri vya vyicaro vya politike kubera ubukene nuko rero umuti twotora nuko uwari we wese yokura amaboko mu mpuzu tugakora kugira tugwanye ubwo bukene mu nyuma sinorangiza ntavuze kuri twebwe naho bavuze ngo turamashira hamwe adaharanira inyungu za politike ikahaba namba turabashira hamwe haranira inyungu z'abanyagihugu muri izo nyungu z'abanyagihugu n'inyungu za politike zirimo kuko politike ntigarukira mu vyicaro gusa twebwe rero turongoye abandi mu mashira hamwe turi mu bantu bahungabanya umutekano mu gihugu rimwe turakoresha imvugo z'indenzarugero imvugo zica umutima turagira amarementanya twarementaniriza abantu tugahamagarira abantu gukora ibitemewe n'amategeko ihungabanya umutekano w'abandi natwe tugaca turaba ahantu tukabibarara tukigira hariya ubu hagezweho amarezo sosiyo tukaja ku marezo sosiyo tukandika ibyo abandi bakora tugashuhurira abana b'abandi mwibarabara abiwacu twabanje kubahungisha abarundi twese kugira ngo habe amahoro na demokrasi biyama mu Burundi hoba ukuvugana ukuri muri vyose kugerekaya kahise ku Burundi duhereye mu ntwaro za cyami gushika uno munsi kuko harusanga abarundi hariho ibintu bahisha bigatuma ugwaruka rwo mu nyuma rutamenya neza akahise ku Burundi gusa ko akahise ku Burundi bukandika neza bafatiye kukuri atakwishanya kurimo injyane twasanze mu kino gihugu cyacu zifatiye kugwango abarundi turafise ugwango tugendera sari mu mitima y'abarundi gasanga hariho mu bahutu mu batutsi no mu batu gasanga harimo ukwinubana kandi niko vyamvana kera ugasanga kuva undi gikukira gasanga abahutu barino abatutsi bakino abahutu mugabo byo byose twicaranye hamwe twotora inyishu hakaba n'ukuntu usanga nawe entre bahigana gasanga abahutu barajyana abatutsi barajyana abahutu bakajyana n'abatutsi gasanga iyo ngorane igumaho umwanya wose ni tuko twabwira ubu no munsi yifuza yuko hoba ukwigisha gukundana abahutu bagakundana abatutsi abahutu bagakundana entre abatutsi bagakundana entre aho ni bose bishoboka tugakundana kugira ngo nzane ziganuke ko usanga nk'ubu hariho nk'umuhutu adodoberiza mugenzi we akamubeshera akamushyushya umutwe kugira ashikire nkeka kumva
ari bapfa hirya no hino tutazi mugabo ivyo vo twobirengera izi njyane ikazoganuka twasaba ko ubutungane bwokora udahengana bakaboreka ugakora mu mwidegemvyo kuza wumva nk'umucamanza ari muri sentare ariko araca urubanza ugasanga nafashe ingingo ibereye ngo haje ingingo ngijiva hejuru ugasanga umucamanza yahuze aciye nayamira biture makino igihugu byariraye mu nzego nka zose cyane mvuye mu butungane nene ku masentare yo hasi y'intango bashaka gushyira muri sentare ya nkuru n'igashambaramanza naho nyene sivuze ko bose bakora nabi mugabo bashaka gukosora bimwe bimwe hariya bihabera kuko uravye ukuntu abantu barenganywa bidasanzwe ugusumije amafaranga ugusumije ikimenyane ugasanga niwe bacira urubanza rwiza gusumba ubundi haro n'ibituru usanga biri mu nzego z'umutekano nk'aya polisi yo kwibarabara agusanze mu ikosa nivyo n'uguhana mugabo aho usanga bakoresha ibiturire haba ni police judiciaire naho nyene mugabo tungana nyene busanga singorane zekeye nzego haro n'ibituru usanga biri ni nka hose nk'ugira ironke parcelle udashoboye kwishikana neza ngo ubwire neza bayo abatekinicien nta parcelle uronka ubuzima bwa misi yose niko biri mu kazi ka leta ka misi yose dukoramo ego hari abashomeri benshi mugabo n'abafisakazi usanga bafite ingorane ndekeye imishahara ego imishahara ni mito birazwi mugabo turasaba ko abakoresha bokurikiza neza mu gutoneza abakozi baho usanga barenganya abakozi bakamuhora ubusa ugasanga n'amategeko yanditswe ntibayakurikize kandi ariyo tuzi tugenderako ugasanga n'uburusho abakozi bari bafise amaze nk'imyaka nka 10 agafata ugasanga bakamukuyemwo n'ibyo les droits acquis ivyo ni biri mashira hamwe y'abakozi. Nitwa Kayange Patrice abaserukira ishirahamwe ryitwa Conseil National des Théocrates Burundais. Serukira abateokrate vyo mjambo abiri kigeri haro Theos kisigula Dieu, Kratos gouvernement abantu baharanira intwaro selon les principes divins. Hanyuma rero mu byo dusaba ngaha muri bino biganiro dusaba yuko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryohindurwa hisunzwe ijambo ry'Imana n'akaranga n'imico vy'abarundi. Muri ivyo vyohinduka dusaba ibintu bitatu. Ikintu ca mbere dusaba guhindura uburyo bwo gushiraho inzego twisunze ijambo ry'Imana akaranga n'imico vy'abarundi. Icaka bitwagomba kubibutsa yuko kuko babitubariye mu ntangamarara imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora hamye harangwa uruhagarara mu gihugu hanyuma intambara yagiye arazana mu bice bitandukanye vy'u Burundi zaratumariye ko abacu n'ivyacu. Ibi bishika rero tukama tugowe tugizente Imana yari yarabivuze irabihanura igihugu cayo Israel. Natwe rero dusaba yuko ubwo butumwa Imana yahaye abantu yahaye Israel kugira ngo kizobe igihugu kizoba karorero mu bindi bihugu natwe tubufatire ko umunsi umwe Burundi buzobe nabo bwo akarorero ibindi bihugu bizofatira ko mu ntwaro nziza. Aha twoshiraho bwa mbere processus de recrutement hanyuma na processus de banc publication des bancs. Muri processus de recrutement ngira muramaze ko ntamashira hamwe mpuza makungura bikora neza cyane hariho intambwe bacako. Intambwe ya mbere baradefinisa le cahier de charge y'akazi bagomba gushiraho. Aha rero twofata ko ku kiringo c'umukuru w'igihugu dufata ko cahier de charge ari gushiraho ijya CSRP, cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté. Bijya nivyumvira abanyagihugu nyene baba batanze ntitumva rero ingene baza kuzana ngo yandi ma projet de société ngo abanyepolitike ngo baje guhiganishwa kandi abanyagihugu natwe baba batubajije ivyo twifuza ko vyoje imbere mu kiringo c'imyaka 5. Hanyuma haheze iyo ntuzeye définition du cahier de charge dusaba yuko baca badefinisa le profil du candidat idéal. Birashika yuko abanyagihugu twabonye ko 60% y'imigambi yacu y'ivyo twifuza ari croissance économique. Turetse tukora abanyagihugu rero
ababifisemwo ubumenyi, ababifisemwo uburambe, ababifisemwo utwigoro kugira ngo abo bantu baba bashoboye kwitanga mu buryo buke mu nguvu nke bari bafise, tubahereza ubushobozi bwo gushobora gukoresha ingabirano zabo kugira ngo baduteze imbere. Hanyuma mu nyuma ashobora igihe icambere dushira imbere ari ubutungane bikagenda birakurikirana selon le pourcentage twashizeho, mugabo tugashiraho abantu bajanye bafise profil iri suffisant kugira ngo bashire mu ngiro imigambi y'abanyagihugu. Uburyo bwa gatatu ku bwa gatatu twaca tugira appel à candidature. Habayeho appel à candidature, baraheza bagapondera les CV ajya makirikuru mu vite, baraba yuko vy'ukuri uyo basumvye uwundi, baravye ico abo profil ideal tuba turiko turarondera. Hanyuma ubwa nyuma haraheza hagaca habaho détermination du palmarès, bagira proclamation provisoire y'abambere. Bashizeho publication des bancs, murabibona barabikoresha mu nzego z'abashingantahe, mu rwego rw'abashingantahe, barabikoresha muri Ecclesia Catholique. Izo ni inzego zashoboye kumara des siècles kandi zizomara n'ayandi masiècle akurikira. Iyo publication des bancs rero kuvuga ati ubu rero ko uyu muntu basanze techniquement ari compétent kugira tware runo rwego, reka tumushikiriza abanyagihugu uwo bazi ivyo yo bakorera mu kinyegero bitandukanye, niribanga tugomba tumushinge uwo umuntu aheze ahagarikwa. Izo nzego zatwaguko turazifise mu Burundi, kandi ni Ecclesia Katolika turazi yuko ibikoresha kandi ko imaze imyaka irenga 200 mu Burundi gwego umugambo uramara 2000 ku isi ikiri nzima, nta rundi nzego nzi. Nukubera nejo wofata muri Ecclesia Katolika gira bati reka kugira batore patiri mukuru, abapatiri biyamamaze, hanyuma tuje gutora uwo dushaka. Jewe ndabarahiye Ecclesia Katolika ntiyo mara imyaka 50 kubera baba bashize mu ico kintu, ariko baracicungereyeko. Nico gituma dukwiye kuba rero gutira profit des expériences d'autres institutions kugira dushobore guhagararika neza igihugu cacu. Ikindi twifuza co hinduka mwibwirizwa shingiro kigira kabiri, dusaba yuko hokosorwa utunenge n'ibinenge biri mwibwirizwa shingiro kubijanye kubwigenge bw'ubutungane imbere y'igisata c'intwaro. Tubona yuko ubwo bwigenge butubahirijwe. Tureke vraiment gusumeta abantu à la tentation, turondera uburyo bwo gushira hizo nzego nazo nyene dusaba yuko zojaho hakoreshejwe procédure de recrutement. Umuntu akamushabonye ko afise ubumenyi gusumba abandi, afise akaranga donc ubwitonzi gusumba abandi, ko afise uburambe gusumba abandi, ko afise n'utwigoro turengeje utwabandi. Hanyuma icanyuma nashaka ko dukosora utunenge n'ibinenge biri mwibwirizwa shingiro mwishingiro bijejwe n'uburyo ingingo be n'imigambi iterambere y'abanyagihugu bifatwa. Ego jewe ni mushingwa manza yitwa Jean Marie Nduwimana, nkaba mpagarariye imbere y'amategeko ihuriro ry'amashira hamwe adanira ivyicaro vya politique puisque Burundi. Hama nkuko ikibazo bakidushikirije kandi nkuko bagenzanje benshi bamaze gutanga intumbero zabo, hanini usanga vyimviro dufise nka bimwe, ariko jewe nashaka gushikiriza ku izina ry'ihuri ry'amashiramwe ndongoye, nashaka gushikiriza iki kintu kimwe gusa. Ni ukuvuga ko muri umutwe mwaduhaye harimo ijambo amahoro na demokarasi birama mu Burundi. Isi uko ingana irimo imigwi itandukanye, kandi mu Kirundi wacu bavuga ngo hari abantu ha murunturuntu, kandi ibibazo abantu bacamwo byamyeho imbere ya Yesu Kristo, n'igihe Yesu Kristo ari ku isi, kandi bizokwamaho gushika Yesu Kristo agarutse. Nshatse kuvuga iki? Imigwi yose, imiryango yose, amasi yose, amareta yose usanga afise ingingo ngenderwako abantu bubahiriza. Aha rero twe kubitwerekeye kubaha no kubahiriza amategeko yose igihugu cacu c'Uburundi kigenderako, cyane cyane ku mboneza zose ziba zirongoye abandi. Amashira hamwe twebwe tuvuga ko dana igice vya politique, indongozi, imigambwe ivuga ko iharanira
ibyiciro bya politiki inyungu z'igihugu amashengero twese turafise uruhara aha rero hobaho icemezo umwemezo twebwe indongozi mashirahamwe indongozi mu migambwe indongozi zitandukanye mu mashirahamwe mu madini atandukanye ko boja bofata ya mbere mu kubaha no kubahiriza amategeko no gutuma abayoboke babo bagendera ku murongo wabo kuko abo duserukira nta munsi n'umwe bazogenda gukora ibinyuranye n'ingendo y'amategeko tutabararitse nanze akarorero kahagufi nkuko nyakubawa hajya yabivuze muribuka mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 ibwirizwa shingiro ry'u Burundi riko rahinyanyugwa hagati y'abaporona n'abafrodebu b'ico gihe mwibuke neza ko abari bagize umugwi wa frodebu basohotse bakavuga bati ibwirizwa shingiro ryacu tuko turahinyanyura turabona ko ibintu bitagenda neza ntitugyemera abagize umugwi wa iprona bavuze bati mubiye mutavyemera tubifashe uko izo shingiro ryaragiye habona abanyego baragyemeza maze ndadamaze gutsinda bamwe batari basohotse igihe hanyanyugo ibwirizwa shingiro bamwe barishimangira nibo bafashe ya mbere mu kuganira n'abafrodebu kugira ngo habeho leta ngo iri kumwe bose ngo gutyo batore umuti w'ibibazo byariko biraba dusubiye inyuma rero nta munyagihugu nta banyagihugu bigera baja mu ngendo inyuranye n'amategeko badahamagariwe muri iyo ngendo igayise n'abarongoye ico cemeze rero cohaba abanyamigambwe n'abanatwebwe abarongozi mashira hamwe coba icitegererezo ico bita mu gifaransa pacte de non violence coba icitegererezo cacu kandi hakabaho inirwa penal itegeko mpanavyaha igihe mu ndongozi zatirimuse ku mategeko kugira ngo iyo ndongozi canke abarongozi baje ku murongo ntanza akarorero kandi ku mashira hamwe twebwe muribuka imbere yuko tuja mu matora hariho amashira hamwe yavuga ko adari ibishe vya politiki ivyo yakora n'ivyo yavuga wasanga yasubiriye inzego zatowe n'abanyagihugu no bakarorero mu hiro y'igishira hamwe ndongoye Episque Burundi turamashira hamwe menshi kandi turufise abanywanyi tumetriza tuzi ariko ntabwo dushobora guserukira abanyagihugu bashizeho inzego twofata nk'akarorero inama nshinga mateka iserukira abanyagihugu muri rusangi twese turimo Shase kuvuga ko umurongo w'amategeko nuwutuma umurongo w'ivyiza biboneka ibitatomotse bigahinyanyugwa kuko nababwiye mu ntango hari abantu hama uruntu rundo hama ku madini indongozi mu madini ku vy'ukuri mu majambo tuvuga mu bikorwa tuvuga bavuga kuba ntirumve ko canke kuvuga mu mvugo zigobese mu mvugo zo gutandukanya umwana n'ikinono arabarongozi ico nikindi gituma habaho ibi nabiriye bihamagarira abantu kwiyumvira nabi kwiyumvira ibintu bicanicamwe abantu bigatuma twama mu bibazo aha dushatse kuvuga iki dushatse kuvuga ko twese muri rusange amategeko abantu batandukanye aye hirya no hino bavuga ati amategeko y'igihugu niyubahirizwe kandi amategeko arahinyanyugwa ava bivanye n'ibihe nta gihe na kimwe itegeko rizokwama hari ryiza kandi nta gihe na kimwe icyo abantu batumvikanye ko kitazohinyanyugwa bidaciye mu nama n'ingingo sinovuga byinshi ngo ndandire anaje gituma mvuga nti ibyavuzwe na bagenzanje ni byinshi kandi byiza ariko kuko usanga abantu biyobagiza ivyo baba bariyemeje kuko yaba imigambwe y'amashira hamwe y'amadini nta shengero nta shira hamwe nta mugambwe numwe wemererwa bushiranganje bubijejwe udatanze programa nziza itomoye yerekana ko hazokugwa ibintu bitomoye byiza gusa mugabo mukahise gushika uyu munsi turabona ko ari ibintu byinshi bigenda biba bituma haba imvururu abantu bagapfa
abantu bakangara ico nohereza ko kandi kagira kabiri naho nanavuze ko novuga kimwe ibijanye n'amatora aho hakurya mu gihugu ca Tanzania hariho ingingo ngenderwako amashira hamwe imigambwe batera ku gikumu ko inyuma y'inzego zibijejwe ni kuvuga umugwiseni hama uwo mugwiseni umaze kuvuga ibijanye n'amatora murazi ko habaho nyene imigambwe iyo itashimye amatora ingene itanga ibirego vyabo iyo ibirego vyabo byishu umugwiseni ugashikiriza ibijanye n'amatora hari icemezo abanyamigambwe n'amashirahamwe atandukanye batera ku gikumu imbere y'amatora mu matora nyuma y'amatora ico cemezo kirabagenga kivuga ko kizira ikaziririzwa kuvuguruza ibiba byashikirijwe kuvuguruza inzego ziba zamaze gushigwa ahabona n'umugwiseni ko izo nzego arizo zatsindiye amatora y'ico gihe gutyo rero ico cemezo hamwe cyo haba cotuma indongozi mu migambwe n'amashira hamwe tugira karangamutima bwo gukunda amategeko no kuyakurikiza no kugendera ubuntu kuko tuba tuzi ko hari ikitugera aho rero azwa intumbero yuko umutima mu Burundi worama kuko hari abantu hamuruntu kandi ikitagiye inama ntigira imana kandi isizero ndihera abantu kugira batore imiti ibibazo byabo bicarana bakayaga gutyo demokarasi amahoro itsimbatara murakoze